Ikibazo ca mbere mu gihugu c'u Burundi tumaze imyaka 27 tuvuga ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi. Mbega hano turafise ikibazo, mbega vy'ukuri abarundi no munsi bokwemeza ko batanguye gutangura inzira ya demokarasi, hari aho bageze mu vyerekeye demokarasi? Ikibazo kindi gira kabiri, hari umuntu yabajije ati hari umuntu yahawe agateka mu gihugu c'u Burundi nk'incungu ya demokarasi nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye. Umuntu yabajije ati vy'ukuri mwoshobora kwerekana ibintu bitatu baba barafatiyeko kugira ngo Perezida Melchior Ndadaye ahabwe kano gateka ko kuba incungu ya demokarasi mu gihugu c'u Burundi? Ati mbega nyimba koko yabihawe abikwiye, vy'ukuri no musi yogaruka yoshimira abarundi ku bijanye na demokarasi? Murakoze. Akabazo mumbajije hano naho karimwo tubiri. Akabazo ka mbere kagira kati mbega Uburundi nyuma y'imyaka 27 tuvuga ko twinjiye muri demokarasi, uyu munsi koko twovuga ko turi muri demokarasi? Kino kibazo nibaza ko kiza koroha kubera ko namaze gutanga ivyo umuntu ashobora gufatirako mu kuvuga ko igihugu kiri muri demokarasi. Birya natanze bitandatu, umuntu arashobora kubikoresha bikamworohereza kuza arishura araba ati mbega turi muri demokarasi canke ntituyirimwo. Ndaza gutanga aho jewe mpagaze uko ibintu ndabibona, uwundi ashobora kubibona ukundi arabiye kuri birya bimenyetso natanze bitandatu, ariko uko ndabibona ndaheza ndabibahe. Nobanza nkibutsa ko mu Burundi muri bwa bwoko bw'intwaro nari navuze uravye ubutegetsi buva n'ababufise nari namaze gutanga, nuko mu mwanya wa mbere twari dufise bwa butegetsi bw'umuntu umwe, ya monarchie, ubutegetsi twahaye umwami w'u Burundi tukamwita Sebarundi, abasigaye bagasigara bameze nk'abana biwe. Koko umuntu yavuze ngo ubutegetsi bw'umuntu umwe womengo yatwara wenyene, sivyo, kuko umwami baravuga ko agirwa n'abagabo, ibwami yari afise abamuhanura, yari afise abo bakorana, yari afise kandi abaganwa, yari afise n'abatware, ariko nyene ubutegetsi ku bw'abarundi yari umwami wabo, ubutegetsi bafata ko yahawe n'Imana. Mu nyuma hamaze kuza abakoroni, ubutegetsi bw'umwami nta kintu kinini bwari bukivuze mu vyo gutegeka, naho mu mutima w'abarundi umwami wabo yagumye ari umuntu adasanzwe. Mu nyuma niho tugiye kugera mu bihe vy'ukwikukira, vyitwa ko abakoroni bari bahari, bateye bazana ihiganwa mu vya politike, baremera imigambwe myinshi kwibaho, baremera ko abantu bahiganwa. Ntivyoroshe n'ico gihe, mugabo ihiganwa ryarabayeho cane cane mu kwezi kw'icenda mu 61, aho iprona y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'imigambwe bari kumwe batsinze ayo matora ku rugero runini cane, iyindi migambwe iratsindwa. Bose baremera aho intahe ishize, mugabo bivugwa ko abatsinzwe bagumanye agashavu, baranashavura kandi n'abakoroni batwara Uburundi ico gihe, kubona hatsinze umuntu avuga ko ashaka intahe yo kwikukira y'ubwo nyene. Ivyakurikiye turabizi twese muri kahise kacu, ryabaye igandagurwa ry'uwatsinze amatora ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugambwe wiwe utera uburabuzwa, mu nyuma Uburundi burikukira. Intwaro y'iki gihe twikukiye, sinzi uko noyita uyu munsi, ni intwaro uko imyaka yagiye iragenda, novuga ko womengo yari hagati. Ku ruhande rumwe hariho ibimenyetso usanga mu ntwaro za demokarasi, ibimenyetso bitari bike. Ku rundi ruhande ntavyo nzi urugero umunyagihugu w'Uburundi yari afise rw'umwidegemvyo, ntavyo nzi, simfise ibimenyetso bikwiye vyotuma nshobora kugira ico mvuze neza ku butegetsi bwakurikiye twikukiye mu myaka 4 ya mbere. Ikizwi co n'ubutegetsi bwakurikiye kuva mu 1966 bwo bwabaye ubutegetsi bw'abasirikare. Ico gihe vyaraboneka neza ko ubutegetsi buri mu minwe y'umugwi mutoyi. Hari bamwe ubutegetsi bw'ico gihe babwitirira ubwoko, ariko je sinemera ko hariho ubwoko na bumwe burigera butwara, sinibaza ko binashoboka ko ubwoko butwara. Hariho umugwi wari ufise ubutegetsi, uwo mugwi cane cane wari umugwi w'abasirikare. Abasirikare nibo bonyene bemeza uwutwara igihugu. Abasirikare nibo bonyene
bashobora gukura uwufise ubutegetsi avuga bati ibyo uriko urakora sivyo turazanye uwundi. Aho nta munyagihugu wundi baja kubaza, nta basangiye ubwoko barinda guhamagara ngo ubwoko kanaka ku mitumba nimuze tuvugane tugomba dukure umutegetsi. Vyari ibintu bibera mu kagwi gatoyi k'abasirikare. Ni bimwe namye mvuga nti hariho ubutegetsi bw'umuntu umwe, ariko kandi hariho nubwo jewe mfata nka oligarchie, nubwo butegetsi buba bufiswe n'umugwi mutoyi w'abanyagihugu. Ubwo butegetsi rero bwaramaze imyaka ishika kuri 20, ntihenze ngira ni imyaka nka 27 gushika mu 1993. Mu 1993 harabaye impinduka ikomeye. Iyo mpinduka yahereye mu 1990, niho mu butegetsi batanguye kugenda barikura ibintu bimwe bimwe bijanye n'umwidegemvyo w'abanyagihugu. Baratangura kwemera ko amashirahamwe yigenga ashobora kubaho, n'amashirahamwe hagati y'akazi na muntu aratangura kuvuka mu 1991. Haraba itegeko riyagenga. Baratangura mu nyuma birazana ko habaho ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi mu 1992. Iryo bwirizwa shingiro riratuma habaho amasendika yigenga. Mu mwanya muto hatera havuka ibimenyeshamakuru vyigenga. Ni ukuvuga ko abarundi bari batanguye kugira umwidegemvyo, bariko barava muri ca gihe ivyiyumviro vyose, ugushaka kose, ubutegetsi bwose, ibintu vyose vyari mu minwe y'abasirikare n'akagwi gatoyi, bagaheza bagategeka mu mugango umwe rudende, ibiheza bigakorwa. Ahubwo ibintu bitera bija ku rundi rugero, abanyagihugu bandi basanzwe batangura kugira ijambo mu gihugu. Ivyo rero nivyo bidushikanaho mu 1993 habaho amatora ya mbere, umunyagihugu wese akitorera uwashatse amutwara. Haraheza haratorwa Perezida Melchior Ndadaye, haratorwa inama nshingamateka. Ibintu umuntu abiravye ako kanya wamengo turagiye kwinjira muri demokarasi. Demokarasi twasa n'abatangaje muri Afrika, kuko n'ibihugu bike vyari vyashoboye kuja ku rugero nk'ubwo twagiyeko, aho ubutegetsi bushobora guhinduka kubera amatora. Ariko rero vyamaze akanya gato, kuko ubwo butegetsi bwari bwatowe bwaciye butembagazwa, umukuru w'igihugu aragandagurwa, ibintu biraba nabi gushika naho hatinda kaza n'intambara, tumara imyaka mu ntambara. Mu 2005 harasubiye harabaho amatora. Amatora nayo nyene co kimwe no mu 1993 yatumye habaho ihinduka ry'ubutegetsi mu Burundi. Imbere gato y'ayo matora mu gihugu hateye naho nyene hakomera ko abanyagihugu bashobora kuvuga. Vyagiye biduga gahoro gahoro, mu gushiraho amaradiyo yigenga arakomera, amashirahamwe yigenga yatubona muri kino gihe atera komera nayo, amasendika atera komera, ku buryo wabona ko abatwara igihugu bafise abantu bashobora kubavuguruza, bashobora guhakana ivyo bakoze, bakababwira bati ivyo muriko murakora sivyo. Hanyuma umukuru w'igihugu, umugambi wari ku butegetsi ico gihe urahiganwa, uratsindwa na CNDD-FDD. Muri iyo myaka ya mbere ya CNDD-FDD twari mu gihugu, novuga iyo umuntu agiye karaba, hariho kw'isi nk'amashirahamwe mpuzamakungu agenda arapanga ibihugu kw'isi ingene bikomeye muri demokarasi. Hariho ibihugu nyene bavuga bati ibi ni ibihugu vy'umwidegemvyo, les pays libres, arivyo biba birimwo demokarasi. Hakaba n'ibihugu biri hagati bavyita les pays semi libres, biba biri hagati kuko ntiyo birashikira umwidegemvyo wuzuye, bikongera bikaba bigifise akantu ko gukinyiza umunyagihugu, ni ukuvuga umwidegemvyo ntubukwiye ku banyagihugu. Uburundi rero ugiye ukaraba muri aho hantu batondeka ibihugu, Uburundi barushira mu mugwi w'ibihugu bita semi libre. Hakaba rero n'ibihugu biba biri musi bitagiramwo liberté, bitagiramwo umwidegemvyo, bitagiramwo demokarasi. Urumva ko ico gihe twafatwa nk'abari hagati, kuko wumvirije nk'amaradiyo mu Burundi harasohoka ivyiyumviro ari ibihugu bike cyane byo muri Afrika bishobora kuvugwamo. Amashirahamwe yigenga yaravuga, ukumva ko ashobora gusohora ico yumvira cose. Muri iyo myaka hagati y'2005 n'2015 twarashobora kuvuga ico twiyumvira mu gihugu, kandi naho iterabwoba ryaba ririho gahoro gahoro, umuntu yaravuga akiyumvira ko aza gutaha amahoro ntiyicwa. Hariho kandi imigambwe
imigambwe ikavuga, hakaba imigambwe itandukanye mu nama nshingamateka, abantu bakavuga naho umugambwe CNDD-FDD waba ufise inguvu nyinshi kubarusha, mugabo ivyumviro bitandukanye vyarashobora gusohoka. Hariho amasendika ashobora kuvuga, icagumye kigorana cyane bwabo burenganzira nko gukora imyiyerekano, ico warumva ko kigorana. Uko imyaka rero yagiye iragenda niko wabona ubutegetsi buhari butera bugerageza kugabanya uwo mwidegemvyo. Mbere guhera nk'umwaka w'ibihumbi 2012 hatera havugwa amategeko agiye kugabanya umwidegemvyo w'amashirahamwe, amashirahamwe yigenga, umwidegemvyo w'amaradiyo, itegeko rishasha ry'amaradiyo, n'umwidegemvyo ujanye n'ivyo kugira imyiyerekano n'amanama. Ivyo vyaraboneka ko ari ibintu ubutegetsi buhari ico gihe butipfuza ko bibandanya kuba bikomeye mu gihugu. Aho niho intango rero ijanye no guheza wa mwidegemvyo w'abarundi yari ihagaze. Hanyuma hageze ivy'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ibintu bitera biyangara. Uwundi mugwi wabona wasa n'utera ubangamirwa uko imyaka yahera ni ikibazo kijanye n'imigambwe. Hari imigambwe yagoranye kwemererwa nk'umugambwe MSD, umugambwe FNL. Mu nyuma haduka ibindi navyo vyo kurondera gusambura iyo migambwe no kuyaka umwidegemvyo wayo. Iyo hageze amatora yabaye mu 2010, niyo novuga yatunganijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yitwa ko ari amatora yari akiriho mu mwanya twari tucitwa ko tugifise umwidegemvyo. Amatora yarabaye, mugabo haciye hatangura ivyuko ibivuye mu matora bitizigirwa cane cane n'ababa batari kumwe n'ubutegetsi. Aho niho ibintu vyabonetse ko bitanguye kugenda biba nabi, imyidogo yarabaye, mugabo vyagiye kuyangara, vyo vyayangaye gose inyuma. Uyu musi mbega Uburundi bwoba buri muri demokarasi? Ni ikibazo gikomeye, kuko igihugu gitwarwa n'abantu nk'uko mwabivuze, bagiye mw'ishamba baragwana, barasesa amaraso yabo bavuga ko bagwanira demokarasi yari yanyazwe mu 1993. Uyu musi twoba turi muri demokarasi? Reka dusubire duce kuri vya bipimo bitandatu turabe ko dushobora kuvuga ko Burundi buri muri demokarasi. Icya mbere twavuze ni ic'umwidegemvyo w'umunyagihugu. Umunyagihugu ashobora gusohora ivyumviro vyiwe, ntihagire uwumukurikirana kubera ivyumviro vyiwe. Uwo munyagihugu akaba ashobora kandi kubisohora ari kumwe n'abandi mu kuja mu mashirahamwe yigenga, uko avyumva, canke agakora imyiyerekano ari kumwe n'abandi. Mbega ivyo bintu biracoroshe mu Burundi? Uyu musi mu Burundi umuntu ariko asohora ibintu bidashimisha ubutegetsi, abazi ko bishobora kumukwegera ingaruka zibi. Benshi ugiye nko ku mbuga ngurukana bumenyi barinda guhindura amazina. Hari abandi batwandikira ati murabizi neza yuko bataza kuvyumva ataco tuba. Birumvikana ko umunyagihugu adafise umwidegemvyo wose mu Burundi uyu musi. Ico gukora amashirahamwe yidegemvya ashobora kuvuga kwa kundi kw'imbere y'ibihumbi 2015 ntashoboka mu Burundi uyu musi. Amashirahamwe mbere yigenga ari hanze y'igihugu. Mu Burundi ibimenyeshamakuru vyigenga vyinshi bishobora kuvuga uko vyari bimeze imbere ya 2015 biri hanze. Abo bose babikoramwo ivyo bimenyeshamakuru, amashirahamwe bitwa abansi b'igihugu. Haracari ibimenyeshamakuru bikeya, akarorero ni nk'ikinyamakuru Iwacu kigishobora gukora, naco nyene kitoroherejwe kuko ubona amenyeshamakuru babo hari nk'abapfunzwe kubera ko gusa bagiye gutohoza inkuru. Ivyo ni ibimenyetso vya mbere vyerekana wa munyagihugu ko atidegemvya. Hariho bikeya gishobora, ariko umunyagihugu Burundi uyu musi nta mwidegemvya afise. Ugiye ku kijanye na etat de droit, mbega uyu musi abarundi bose bari musi y'amategeko? Umuntu yoshobora kubivuga. Uravye nk'ivyaha bikorwa mu Burundi, urabona ko ubutungane ingene bukoreshwa, hariho abo bushobora gukorako nabo budashobora gukorako. Hariho ibihangange bidakorwako. Hariho abantu nk'abantu banyuruzwa. Ntibishobora kumvikana ingene umuntu mu Burundi anyuruzwa akabugwa irengero, hari inzego zizi zamufasha, ntihagire abantu muri izo nzego ikintu na kimwe babazwa. Akarero gatoyi gusa ntange muri kino kiganiro. Kw'igenekezo rya 16 mu kwezi kwa mbere mu 2016, kumutakura kw'ibarabara rya mbere, abasirikare bazwi bari barongowe na kapitene Prudent Ntezimana bakorera ku kirindiro cy'igisirikare cyari kw'ibarabara rya gatatu kumutakura, bagiye mu rugo rwabamwo umwigeme
yitwa Belize Ntakarutimana, saa 9 y'ijoro urupangu rwose bararuvyura. Uyu mukenyezi abasirikare binjira mu cumba ciwe kumusaka ari babiri, bamarayo umwanya mu nyuma baramusohokana. Ababanyi bose barabaza bati Belize mumutwaye hehe? Hanyuma Perezida Ntezimana arababwira ati murazi ko mwamuvuga ko turabicanyi, tugiye kumubaza. Aragaruka. Kuva ico gihe imyaka ibaye 4 atawurasubira gukubita ijisho Belize Ntakarutimana. Tugasemerera abantu bakavuga, ahubwo ugasanga biwe nibo bafise ubwoba ko bashobora no gupfa. Ngiki igihugu rero turimwo ubu, ni igihugu hariho abantu bashobora gukora ibyo bashatse byose aho bashakiye, ntihagire n'umwe abakorako. Icyaha cyo kwa Belize ni giki? Nuko Belize yarimwe mu biyamira ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kumutakura, akaba yarimwe mu batera indirimbo z'abari mu myiyerekano. Ni gute umuntu ashobora kuvuga ko ico gihugu gifise ubutungane bwigenga, hashobora guca imyaka 4 umuntu yafashwe abantu babona mu rugo atavyo kunyegeza hamwe bavuga ngo turiko turabesha, ariko ntihagire n'amatohoza abaho yo kuja kubaza ivyashikiye Belize ivyo ari vyo. Ngiki igihugu kitagira ubutungane, abanyagihugu bose baba munsi y'amategeko, ubutungane bukigenga bugashobora gukurikirana ibibazo. Nk'ico ca Etat de droit nta kiriho. Ako n'akarorero gatoyi mu bundi burero amajana n'ibihumbi biri mu Burundi abantu bashobora kwicwa atana kimwe gikurikira. Nk'uko kijanye n'ubutegetsi ngene butandukanije, urwego rw'ubutungane twavuze ingene buteza kwigenga muri demokarasi. Ubutungane bw'Uburundi ingene bufashwe, ingene umucamanza wo mu Burundi afashwe. Umuntu yoshobora kugereranya urwo rwego n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa, hari uwo mugereranya n'umukuru w'igihugu mu Burundi? Hari uwogereranya umukuru amakuru amasentare n'abatwara inama nshingamateka na nkenguzamateka mu Burundi? Hari uwogereranya abacamanza mu ntara akaza kubagereranya na baburamatari n'abashingamateka muri izo ntara, haba mu bugene bafashwe, mu cubahiro bafise, mu bugene bahembwa, muri byinshi cyane. Hari umuntu yoshobora kugereranya abo bantu? Umucamanza n'umuntu ashobora gufatwa, bashobora kugira ico bashatse aho bashakiye, nawe akaca ategerezwa kwicisha bugufi imbere yabo, mbere akaba umunywanyi w'umugambwe mu kinyegero kugira ngo ashobore kuronka n'ikibanza n'iryo teka ryo kwitwa nk'umucamanza mukuru ahantu abari. Umucamanza ngo n'uyo nta kintu kinini ashobora kumarira demokarasi, aguma ari umucamanza akoreshwa. Tugiye nko kubijanye n'ingene amatora ategurwa, amatora arabaho mu Burundi, ayaherutse yarabayeho, mugabo nk'ivyo twumvise ni ibintu usanga bitangaje, aho ubona abantu bariko barahiganwa bagapfungwa, bakabugwa irengero bamwe, aho wumva abahagararira amatora buca amatora bagafatwa ku bwinshi, aho ubona ku munsi w'amatora bamwe bagasohorwa ntibaje guharura, amatora akaba atabimenyesha amakuru vyigenga bihari vy'ukuri, amatora akaba kandi atandoreretse zigenga zihari kumwe vyahora bigenda imbere, hakaba abantu bayakurikirana bashobora kwemeza ibiyavuyemo ko ari ivy'ukuri. Ugasanga amashirahamwe yemerwa kubikurikira n'amashirahamwe aba yegereye umugambwe CNDD-FDD. Nk'ico ayo matora biragoye bivuga ngo n'amatora yo muri demokarasi, amatora araba, mugabo ni kimwe twavuga ko n'intwaro z'urutugu zimeze gute zikora amatora, ariko atari amatora amwe bavuga ngo yigenga, ari mu mwizero, aba ku mugaragaro, abantu bizera ibivamwo, n'ihiganwa abahiganwa bakaba bangana bafise ububasha bungana. Ntabwo biboneka ivyo bintu muri kino gihe mu Burundi. Hari n'abandi batari bake bari mu migambwe, bari muri politike, usanga badashobora kwitoza, bamwe bari mu buhungiro, barahunze igihugu kuko mu gihugu cyabo bahageze bashobora kuca bicwa. Ugiye nko kijanye n'imigambwe myinshi mu gihugu, imigambwe iriho, ariko naho nyene naho iriho, imigambwe iboneka ko vy'ukuri tumvikana n'ubutegetsi, si imigambwe usanga yoroherezwa mu buzima bwayo. Nko muri no ndwi kuva kwa gatandatu heze gushika ku munsi wa gatatu, wumvise nko mu ntara ya Bururi bafatira rimwe abakuru b'umugambwe CNL, umugambwe ugira kabiri mu gihugu, bagafata abakuru b'umugambwe mu makomine yose y'intara ya Bururi, umuntu asigara afise ikibazo. Ugasanga hirya no hino mu gihugu baguma bafatwa abo bantu, ugasanga abanywanyi babo nuko nabo bariko barafatwa kandi umugambwe ntaco ushobora kugira. Iyindi migambwe, urero n'umugambwe ukomeye uri no mu nama nshingamateka, aho ntaco umuntu avuga
ku yindi migambwe isigaye, imigambwe vy'ukuri biboneka ko idahuza na CNDD-FDD itari mike, ibaho abayirongoye bari mu mahanga barahunze. Waja nko kuri kimwe kindi twavuze tuti muri demokarasi hategereza kubaho ikiganiro hagati y'abanyagihugu bo nyene muri ya mashyirahamwe twavuze ateza kuba yigenga, amashyirahamwe yigenga akomeye mu Burundi ari hanze yarahunze igihugu ntarikuriwe kuba mu Burundi. Waja ku maradiyo yigenga, ibimenyeshamakuru vyigenga vyofasha ibiganiro mu gihugu, navyo nyene urabona ibitari bike vyarahunze igihugu, n'abasigaye bateza kwigengesera bazi ko umwanya wari wose ashobora kugirirwa nabi. Waja kandi ku gice ca nyuma c'ibiganiro hagati y'imigambwe na leta, urabona ko ari ibintu bigoye cyane. Bose bagira bati ntihabe ibiganiro kugira ngo hatore umuti w'ikibazo kiri mu Burundi, ubutegetsi bw'ukabona ko butipfuza ko imigambwe yoshobora gukomera, n'ico kiganiro basa n'abatagikeneye. Rero umuntu afashe ku bimenyetso vyose bikuru bikuru biranga demokarasi, ubona mu Burundi turi kure cyane. Hamwe twahora bavuga ngo turi semi libre twarahataye, ubu ugiye kuraba bariko barapanga Uburundi buri mu bihugu vya nyuma bijanye n'umwidegemvyo, biri mu bihugu bafata ko ibihugu bitagiramwo umwidegemvyo kandi bitagiramwo demokarasi, iba ariko arabitondeka. Kandi nanje ibyo nciyeko nanje mbona ari uko bimeze mu Burundi, nta demokarasi iriho. Hari irindi jambo basigaye bakoresha cyane ubu muri Afrika, ico bita demokrature. Demokrature ni giki? Igihe Afrika igiye mu migambwe myinshi n'ibyo bya demokarasi, amatora, hari abategetsi bari ku butegetsi bo bagize bati ivyo ntibigoye, n'umukino turawukina, reka dushobore gushyiraho imigambwe tugaba, dushireho amatora tuba tuzi ibiyavamwo, hanyuma tugume twerekana ko ivyo byose bikora nk'uko bimeze muri demokarasi, ariko atari demokarasi. Ugasanga ibimenyetso vy'inyuma vya demokarasi umenga biriho, ariko ugiye ingene demokarasi ikora mu buzima bwa misi yose ugasanga nta na gatoyi bari kure yayo. Niho rero hari abantu baciye bafatanya amajambo abiri, demokarasi na dictature, babifatanije baca bavyara iryo jambo demokrature, ku buryo ikintu c'ikiburirane ku ruhande rumwe umenga ni demokarasi, ku rundi ruhande ikaba ari dictature. Nivyo mbona turimwo mu Burundi. Agace ka kabiri k'ikibazo cari gihejeje kubazwa kaje kerekeye Perezida Melchior Ndadaye yatewe iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi inyuma y'igandagurwa ryiwe. Yabaye umurundi agira kabiri atewe iryo teka ryo kwitwa incungu y'igihugu inyuma y'umuganwa Rudoviko Rwagasore, nawe yiswe incungu yo kwikukira ku Burundi. Muti rero hari ibintu bitatu umuntu yoshobora kwerekana vyosigura ingene Melchior Ndadaye yoba ari incungu ya demokarasi. Ikibazo sinovuga naho nyine ngo ndafise inyishu itomoye ubwo nyene, kuko simfise aho bahanditse itegeko ry'umunsi batora Perezida Melchior Ndadaye bakamuha iteka ryo kwitwa incungu ya demokarasi. Jewe ico noshobora kuvuga ko nico mbona ingene umuntu ashobora kwitwa incungu, ni ryari umuntu akwiye kwitwa incungu y'igihugu, hanyuma nibiki Melchior Ndadaye yakoze bijanye no kurwanira demokarasi vyoba bisigura ko yashobora kuca yitwa incungu, yagizwe incungu. Ica mbere, incungu ndayumva nk'umuntu aba yakoze ikintu gihambaye gose cerekana ubutwari budasanzwe ku rwego rw'igihugu cose. Ico kintu kikaba ari ikintu kiza gihindura uko igihugu cahora kimeze, kikava mu ruhande rubi kija mu ruhande rwiza, kikaja mu vyo nokwita nk'umwijima kija mu muco. Ni gutyo. Hanyuma ico kintu cakozwe kikaba gifata igihugu nyene nkuko namaze kubivuga, kuko incungu umuntu yoshobora kuba incungu y'umuryango wiwe, umuntu yoshobora kuba incungu mw'ikomine gusa, canke akaba incungu mu kandi gace gatoyi k'ibintu arimwo, ariko kuba incungu y'igihugu cose nuko ivyo bintu wakoze vyoba bihindura ubuzima bwose bw'igihugu. Mu kubikora ukaba werekanye ukurinda n'ubutwari budasanzwe, intumbero ari neza gusa. Rero kuri Rwagasore sindumva ababiharira uyu munsi, sinzi ko mu gihe ciwe hari impari zoba zarabaye, mugabo igikorwa Rwagasore yakoze cahindura amateka y'u Burundi, atuvana mu bukoroni akatwinjiza mu gihugu cigenga.
Rwagasore yari yagwanye bidasanzwe kuko yagwana n'ubutegetsi bw'ico gihe butipfuza na gatoyi ko Burundi bwikukira, butipfuza kandi ko aronka intsinzi yiwe, akabikora hari incuro nyinshi yahatswe kugandagurwa bigasaba ukurinda kudasanzwe. Ico atumbereye kikaba ari ineza y'abarundi bose. Rero ivyo bintu vyose umuntu abifatanije birasigura impamvu nk'umuganwa Rudoviko Rwagasore yiswe incungu y'igihugu mu kuturonderera ukwikukira, naho mu kubikora hariho abandi benshi baba babifatanije. Ugiye mu buzima bwa Perezida Melchior Ndadaye nawe nyene, ku kijanye n'uko ico yakoze ari ikintu gifata ubuzima bwose bw'igihugu, naho nyene nta wokideha. Uravye urugamba yakoze rwo kurwanira demokarasi, ico rwari ruzanye rwahindura amateka y'u Burundi y'imbere, intwaro za gisirikare yagwanya, akagira ati tuje mu yandi mateka aho umunyagihugu ari we agira ijambo mu gutora abamutwara, akaba ari we abitorera, kandi twinjire mu gihugu cubaha agateka ka zina muntu. N'ibindi vyinshi yavuze, nk'iyo umuntu yumvirije ijambo ryiwe munsi yimikwa, murazi ko ari ijambo ryibukwa nk'uko irya Rwagasore nyene ryibukwa, amajambo usanga harimwo ibintu vyinshi bikomeye yagiye aravuga kandi bidata igihe. Ugiye ko yoba nawe yakoze ibintu vy'ubutwari birimwo ukurinda kudasanzwe, naho nyene nta wokideha. Urugamba rwiwe ntirwari rworoshe nawe, uravye imyaka bavuga yanabihereye ko yari akiri muto, agifise imyaka 20, ari mu bashinga imigambwe, bari mu buhungiro, ingene wagira ati twebwe intumbero dufise ntabwo ariyo gufata ibigwanisho ngo dusese amaraso, reka tuje mu ntumbero yuko igihugu tugikiza tubanje gufatana n'abandi bashaka impinduka mu gihugu, ibintu tubihindure neza ku neza y'abarundi bose. Ingene kandi iyo wumvirije kuva imbere yasize imbere ivy'agateka ka zina muntu guhera mu myaka ya za 80 yakoze ikinyamakuru kiguma gikurikirana ivy'agateka ka zina muntu mu gihugu. Uravye ukubahuka yari afise mu manama, akavuga ibintu vyashobora kumuhitana, umugambwe akawigisha mu kinyegero, mu nyuma agatangura kuvugira ahabona, gushika rero aho yubahuka akaja mu bashinga rigiteka, akaja gushinga umugambwe wiwe. Mu myaka ya kiriya gihe, nimba uyu munsi tubona ingene bigoye gukora politike iruhande y'abasirikare ba CNDD-FDD, umuntu batamwemerera kugira umwidegemvyo, umuntu arashobora gutahura ingene n'ico gihe ibintu bishobora kuba bitari vyoroshe gukora umugambwe. Hanyuma umuntu yumvirije ibivugwa vy'ivyo aba yaragerageje imbere yuko tuja mu matora, agira ati habeho ubutegetsi busangiwe n'abari bafise ubutegetsi ico gihe n'abiwe, ati imbere yuko binjira nyene mu butegetsi umugambwe umwe ushobora gutsinda wonyene, kuko yabona ko ibintu binyarutse nk'uko vyabaye ko vyashobora guca bivyara intambara, hakaba bamwe batemera gutsindwa n'abandi batsinze nabo bashobora kongera kunyarutsa ibintu vyinshi ku buryo igihugu kica kija mu kaga. Jewe ivyo bintu vyose ndabiteranije, mpora numva bariko baravuga ijambo yavuze mu gihe ngo baba barabankiye gukora leta y'imfatakibanza, ko yagize ati umunsi umwe twatumiye uwitwa Jean Marie Ngendahayo muri Focode, niwe yatubwiye ati yagize ngo quand l'on veut tirer il faut le boire, ati nta kundi reka amatora tuyajemwo. Ariko bose iyo ndabumvirije bavuga bati twagiyeyo tubizi ko ibizokurikira bitazoroha, ati nawe nyene yari yiteze ko ashobora kwicwa. Rero ivyo bintu vyose ubikurikiranye ukabiraba, ku bwanje kwitwa incungu ya demokarasi arabikwiriye. Yaragwanye, yarerekanye ubutwari, arerekana ukurinda kudasanzwe, akora ikintu gihindura amateka y'igihugu kandi kiyavana muri kibi, kirondera kudushira muri demokarasi nyene muri ciza, naho ivyakurikiye vyo bitahavuye vyoroha. Rero iyo ndiko ndavuga ku bijanye na Melchior Ndadaye, ndazi ko hariho imigwi myinshi y'abarundi tudahuza kuri ico kibazo, ndabivuga ndabizi, kuko hari nk'uruhande bamwe nko mu bwoko bw'abahutu bagira bati ni ukwigirisha, se ndiko ndavyemera ivyo ndiko ndavuga. Hakaba ku ruhande rw'abatutsi bamwe bagira bati sivyo, Melchior Ndadaye ntabwo ari incungu baravye ivyaciye bikurikira amaze gupfa.
sindabifata jewe gutyo kuko simbona ko umuntu ashobora guhogwa ivyabaye yapfuye. Umuntu yohogwa ivyabaye ari muzima, ivyo bagira bati we nyene yarategetse ikintu kinaka, ngibi ivyemezo, ngibi ivyo yakoze. Ariko ibintu biba umuntu yagandaguwe biragoye. Hari n'abagira bati kuba nyene haciye haba nk'intambara abantu bakicwa, nuko we nyene yari yabiteguye ari ibintu bibi. Ariko uko nabonye vyagiye biba si iwacu gusa no mu bindi bihugu, ahantu henshi iyo hishwe umuntu w'umutegetsi atowe gutyo yizigiwe cane, akaba kandi ari umuntu mu mitima y'abanyagihugu biwe afatwa nk'uwaraje kubabohoza, giturumbuka akaca yicwa, kenshi harabaho inganda n'igihe aba ari umuntu w'akarorero mu guharanira intwaro zidaciye mu nguvu. Ubu rero n'igihe nka Gandhi yishwe mu Buhindi, ivyakurikiye ntabwo vyabaye vyiza, naho mw'isi nzima umuntu wa mbere avuga ko yigishwa la non violence ari Mahatma Gandhi. Igihe Martin Luther King yishwe muri Amerika, nawe nyene mu mavile menshi yo muri Amerika habaye ibintu bibi cane, baraturira ibintu, kandi Martin Luther King ubuzima bwiwe bwose yabubayeho agwanira ko bahindura ibintu ata kintu na kimwe bakoze kijanye no kwonona canke gusesa amaraso. Rero biragoye ko abantu babihurizako, ndabizi ko abarundi gushika ubu bose badahuriza ku kibazo kijanye na Perezida Melchior Ndadaye, mugabo jewe ndi muri uwo mugwi w'abamufata nk'incungu, kuko nasomye vyinshi bimwerekeye muri kahise kiwe, navuganye na benshi bagendanye nawe, naravye ivyo yiyandikiye we nyene, nkumviriza n'ivyo yavuze, mbona ivyo avuga bisa n'ivyo tugwanira uyu musi. Ni naho tuja tuja ku kibazo cabajijwe n'uwundi mu kurangiza abambe mwabajije muti mbega hamwe Melchior Ndadaye yozuka uyu musi akagaruka, ibintu vy'uno musi yobifata gute? Ntavyo nzi. Aho umuntu aba agira aje mu vyo nokwita speculation, ntidushobora gufata abantu bapfuye ngo tuvuge ngo bazutse ngo bokora ibi ngo bokwifata gutya, twaba tugira dutangure kubesha. Tugira dutangure kubesha, ivyo sivyo, nta kubatamika ivyo batavuze, nta kubavugisha ivyo batavuze, nta kubakoresha ivyo batakoze. Umuntu yogarukira ku vyo tubazi ko nyene mu mwanya wabo, kuko muri ico gihe kindi ntushobora kumenya uko yokwifata mu gihe ico gihe kitaba gisa n'igihe ciwe. Ariko ico nshobora kongerako gusa nuko bimwe mu vyo yagwanije uyu musi ndabibona uko nyene yariko arabigwanya nawe niko bimeze. Aha niho ngomba ngarukeko gatoyi. Narigeze gukurikira urwandiko rukomeye rwanditswe na Gervase Rufikiri, yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Niwe yanditse agira ati mu butegetsi bakiri muri leta, tibumvirije vyari gake cane nk'umuhisi Perezida Nkurunziza yashobora kuvuga ibijanye na Ndadaye. Yavuga ko atahuza mu vyiyumviro nawe, akavuga ko ahubwo Perezida Nkurunziza yasubiramwo rwose Rwagasore, mugabo Ndadaye vyari bigoye. Kandi kanatsinda, ivyo twabonye mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, Ndadaye yagiye kuvugwa cane mu kiringo ca gatatu, ariko mu biringo bibiri vy'imbere ibijanye na Ndadaye n'ubutwari bwiwe ntitwavyumva bivugwa n'ubutegetsi nk'uko uyu musi tuvyumva biriko biravugwa. Uyu musi rero uko usanga babikoresha, ntabwo bahagarara cane ku vyiyumviro Ndadaye yasize imbere. Uyu musi bariko baramuvuga bahagarara cane ku buhutu, ku bwoko bwiwe, nico bahagararako. Kuko mu kiringo ca gatatu Petero Nkurunziza amaze, umuhisi ndakibwira yuko umuhisi Petero Nkurunziza amaze kwitoza ubugira gatatu bikavyara ingorane vyavyaye, ubutegetsi bwiwe bwateye buja kwiyambika ivy'amoko, buhinduka ubutegetsi bwa bugwanira ubwoko kanaka, aba arivyo batera biyambika. Ku buryo rero icitwa cose umuhutu yoba yarapfuye, yoba uca umengo muri ico gihe birahuye. Ariko Melchior Ndadaye ntabwo urugamba rwiwe yigeze agwambika ubwoko gutyo nyene mu mvugo ziwe, ntivyigeze bibaho. Ku buryo wumvirije n'abamuzi akiri muto cane, wumvirije intahe zabo, yarashimika gose ku kwerekana ko ikibazo c'Uburundi atari ikibazo c'amoko,
ari ikibazo c'umugwi mutoyi w'abantu bihariza ubutegetsi, bakaca kandi abo bihariza ubutegetsi ushobora gusanga bamwe abahutu n'abatutsi, hanyuma bakaja guhonyora abanyagihugu batoyi barimwo abahutu n'abatutsi nyene, bakabahonyora bose. Narirya we yarafise ivyumviro bimwe vya socialisme bitari bija muri communisme. Ivyo vyumviro vyiwe vyari bihagaze gutyo, ico bita la lutte des classes, ataho kiba gihuriye n'ivyo bita amoko iwacu. Rero wumvirije abariko baravuga Melchior Ndadaye uyu musi cane cane muri ubwo butegetsi, ntabwo bahagarara cane ku vyumviro yagwaniye. Ko yagwanije intwaro za gisirikare ntuzokumva bariko barabivuga. Ntibashobora kuvuga ko Melchior Ndadaye yagwaniye ko abasirikare ibikorwa vyabo biba munsi y'abasivile, mu gihe abasivile aribo baba barongoye leta, abasirikare bagakora ibikorwa vyabo bijanye no gukingira umutekano w'igihugu, imbibe z'igihugu, atabwo aribo baja hejuru ngo bategeke abasivile ku buryo igihugu bakaba kukigira nk'ikambi. Ivyo ntuzovyumvana na rimwe leta ya CNDD-FDD, biratandukanye na Melchior Ndadaye. Ntushobora kumva bobo bagwanira umwidegemvyo w'imigambwe yose, ngo bavuge bati imigambwe yose irangana, ifise umwidegemvyo ungana, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta numwe ajejwe kubapfungira ubusa, bategerezwa kuronka umwidegemvyo wabo wose. Ivyo ntuzobumvana mu kanwa kabo, bazokoma ariko baratubwira CNDD-FDD yonyene, abandi bakitwa abansi b'igihugu. Ntuzobumva ariko bavuga ibijanye n'umwidegemvyo wundi, umwidegemvyo w'amaradiyo, w'amenyeshamakuru, kugwanira umwidegemvyo w'amashirahamwe yigenga. Ivyo ntuzovyumva na CNDD-FDD, kandi arivyo Melchior Ndadaye yariko aragwanira. Melchior Ndadaye yashinze Ligue Iteka, CNDD-FDD ija gufuta Ligue Iteka. Murumva ko ataho bihuriye, ntaho bihuriye ivyo bintu bibiri. Rero ku bwanje ubutegetsi buhari uyu musi buratandukanye gose n'ivyo Melchior Ndadaye yari yaragwaniye. Kandi ingene bwigenza, inyifato bufise, ibintu vyinshi, n'ubutegetsi buhindura ubwoko kumbure bw'abafise kakagwe gafise ubutegetsi k'abagenerale, hahinduka ubwoko bwabo. Ariko ingene bumva ivy'igihugu bikwiye kwizizigwa n'abantu bakeyi ntabwo bitandukanye cane n'ingene n'abandi bashobora kwiyumvira ko ijambo riva mu gisirikare kandi ivy'igihugu bikizizigwa n'akagwi gatoyi k'abategetsi. Rero muri ico gihe nibaza ko izo ntumbero zitandukanye na demokarasi Perezida Melchior Ndadaye yagwaniye. Mu kurangiza rero ndabisubiremwo, je ndamufata nk'incungu ya demokarasi. Kuri ico kibazo nuko je ndavyumva. Imbere ya vyose nagomba ndabashimire kuri uyu mutumiro mwampaye muri no group, aho mwantumiye mwipfuza ko tuganira nk'abana b'u Burundi bahanahana ivyiyumviro. Hanyuma nk'uko nkunze kubivuga muri kano karyo nise tuyage, aho bishika bene wacu b'abarundi bavyipfuza tukaganira ku kintu babipfuje ko tuganirako. Ntabwo ndabitaba nk'uko noba ndi umuhinga w'ivyo bibazo, kaba ari akanya ko guhanahana ivyumviro, jewe nkabaha ico nashoboye gutahura kuri ivyo muba muriko murambaza. Rero n'uyu musi ndaza kugerageza kwishura ku tubazo twanyu nk'uko muzoba muriko muratumbaza, ariko kandi no muri mwebwe uza kuba afise iciyumviro ntatinye kukizana, naho kitoba ari ikibazo kikaza nk'iciyumviro nyene, navyo nyene vyonshimisha. Rero kuri kano kabazo ka mbere muciye mugira ko mukambaza, muti ko ni kubera iki kw'isi bashimye ko hobaho umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe demokarasi. Uyu munsi mukuru washizweho n'inama nkuru ya ONU kw'igenekezo rya 15 Nyakanga mu 2007. Ni ukuvuga ko ubu haciye imyaka 13 uwo munsi ushizweho. Ndiko ndasoma icatumye bashiraho uwo munsi, bavuze ko bikenewe ko kw'isi hobaho akanya ko igihugu cose cirimbura kikaraba aho kigeze mu gushiraho demokarasi, aho kigeze mu ntambwe ya demokarasi. Ibi kandi biriho kubera ko demokarasi isa n'iriko irasubira inyuma gose mw'isi, aho hatera haboneka intwaro z'igitugu nyinshi,
aho kandi bitera biboneka ko ibihugu bimwe bimwe bitwagwa n'abategetsi bashyira imbere nyine inguvu badashyira imbere ijambo ry'umunyagihugu. Hari ibihugu biriko birakomera cyane bitera bigira ijambo rinini. Rero niho bagira bati ni byiza ko ibihugu byose vyirimbura bikaraba aho bigeze, n'abanyagihugu bakaraba uruhara rwabo mu gutsimbataza demokarasi, kuko demokarasi ntabwo ari ikintu gitangwa n'umutegetsi. Demokarasi ni ikintu kigwanirwa n'abanyagihugu, nibo bayikora, nibo bayubaka, nibo bayikomeza. Abanyagihugu barekuye, abafise ubutegetsi nabo batera bongereza inguvu zabo, demokarasi igatera isubira inyuma. Rero muti demokarasi yo nyene iriko iravugwa, demokarasi ni iki? Nukuri kino kibazo naco kirahambaye. Reka mpere ku gakuru kamwe nigeze kumva kera nkiri mu Burundi. Umengo hari muri Tumararirungu wayimbwiye niko yavuze ati Tumararirungu yari yagendeye abanyagihugu, nuko irabaza bati mbega demokarasi ni iki? Bariko barabaza demokarasi ngo ico arico, ngo umunyagihugu umwe ngo arinamura ati demokarasi yemwe, demokarasi ni ikintu kigwanirwa na benshi ariko kikaribwa n'umugabo. Uyu munyagihugu niko we yatahuye demokarasi. Demokarasi yumva bayivuga, akabona amatora arageze mu Burundi, akabona abantu basitana, abanyapolitike, abafise ubutegetsi n'abatabufise, mu nyuma uwashoboye kunyinyura abandi bakabona arabitahiye, hanyuma kumbure n'amajwi yatanzwe ugasanga siyo yasomwe. Rero abanyagihugu bakavuga, hanyuma umwe abitahiye akaca abatwara, bakaca bagira ati ca kintu rero bita demokarasi bwa bundi kiribwa n'abagabo, kiribwa n'ukomeye, ushobora kunyinyura abandi niwe bwa bundi agitahira. Ngico uko uwo muntu yatahuye demokarasi. Gushika uyu munsi nta siguro iriho yemewe n'abahinga bose, baba bize vya politike, baba abanyapolitike nyene, baba abandi biyumvira. Nta siguro iriho imwe y'ingene basigura demokarasi ico arico. Ico gusa gikunze kugaruka bahurirako nuko iryo jambo riva mu Bagereki. Nubwo bwoko bw'intwaro bita demokarasi bwazananye mu Bagereki. Iryo jambo bakavuga ko rigizwe n'ibice bibiri, harimwo demos na kratos. Rimwe muri ayo majambo risigura abanyagihugu, kratos naryo rikaza risigura intwaro. Rero umuntu avuze mu majambo yoroheje n'ingoga yovuga ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abanyagihugu, ubutegetsi bw'abanyagihugu. Ariko nico kiragoye kukivuga conyene ugisiguye gutyo. Demokarasi hari uwundi yagerageje kuyisigura, afise akajambo yakoresheje abantu bose bitwa ko bize usanga baca bavuga n'ingoga bagarukako, kananditse no mu ibwirizwa shingiro ryacu. Uwo yari Abraham Lincoln, yahoze atwara igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe mu kinjana ca 19 we yavuze ko demokarasi, ndabishire ubwa mbere mu gifaransa uko bakunze kubivuga bamwe, bati c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sinzi ko vyoroshe n'ivyo kubishira mu Kirundi, kuko womengo bavuze bati ni ubutegetsi bw'abanyagihugu, ni ubutegetsi bw'abanyagihugu, kandi bukorwa n'abanyagihugu cangira buva mu banyagihugu, bukongera bukaba ubutegetsi bukorera abanyagihugu. N'amajambo kumbure benshi vyoroshe kuyasubiramwo, kantu karoroshe kuvuga du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ariko usubiye ukaja kwiyumvira uti hamwe hose muri ivyo bagomvye kuvuga iki, uhava usanga biza gukwega ibintu vyinshi cane. Bamwe ubwa mbere usanga bariko barishimira ko ari demokarasi, ugasanga ivyo bariko baravuga sivyo biri demokarasi. Aha rero turaza kuhagaruka. Imbere yuko ngaruka ngaho kubiza kuranga nyene demokarasi, nagomba simbire ahandi hantu. Demokarasi uko bavuga ati ni ubutegetsi bw'abanyagihugu, iza kwishura ku kibazo gituma intwaro zigenda zitandukana barabiye abazitanga. Ubutegetsi bufiswe nande? Ubutegetsi buri mu minwe yande? Ninde nyene bwo? Ninde ari nyene ubwo butegetsi? Ivyo rero uraraba muri kahise usanga hagiye haba uburyo bwinshi bw'ubutegetsi, bw'abatanga ubutegetsi canke bene ubutegetsi. Hariho ubutegetsi bw'umuntu umwe. Ubutegetsi bw'umuntu umwe nibwo bita monarchie.
intwaro kenshi bari intwaro y'umwami. Ubutegetsi bagira bati bufiswe n'umuntu umwe, ni umwami, ni nyene igihugu, yabuhawe n'Imana, uyu rero niwe adutegurira ingene tubaho akadutegeka, ku buryo n'abanyagihugu usanga umengo ni abana b'uwo mwami, n'abakozi biwe rimwe na rimwe, bose babereyeho umwami akabategeka uko abona bikwiye kugenda, abasigaye bose bakabishira mu ngiro. Nibaza ko ari naho mu Kirundi tuca tuvana tuvuga ngo Sebarundi, umwami wacu twamufata nk'uko twaba twashyizeho umuvyeyi, natwe tukaba abana biwe, akatwiyumvirira ibiri vyiza, iyo hageze ingwano akabitubwira, hageze kwigwanira kudukingira akadukingira, dutangura umwaka akatubwira ko umwaka utanguye, murabona ivyakorwa vyose ku ntwaro ya cane. Rero no mu bindi bihugu bitari bike mw'isi, ubutegetsi bwari ubw'umuntu umwe. Hari na benshi mbere nkunze kumva banihenda, ukumva bavuga ngo ivyo vya demokarasi ni ivy'abazungu, ngo ivyo ngo bemureka kutubwira ngo ivyo, ariko ivyo bihugu by'abazungu baba bavuga, nimba ari Ubufaransa bavuga, nimba ari Ubwongereza, nabo nyene babwira yuko demokarasi atari iwabo. Demokarasi umuntu yavuga avuga ati ivy'abagereki, kuko Ubufaransa cari igihugu gitwarwa n'umwami naco, ubutegetsi bwari ubw'umuntu umwe. Ugiye mu Bwongereza ubutegetsi bwari ubw'umwami, bwari ubutegetsi bw'umuntu umwe. Ahantu henshi kw'isi ubutegetsi bwari bufiswe n'umwami. Iyo ubutegetsi budafiswe n'umuntu umwe, ubutegetsi bushobora kuja mu minwe y'umugwi mutoyi. Umugwi mutoyi, ivyo navyo nivyo baca bita oligarchie. Intwaro bita oligarchie usanga nazo hariho umugwi bagira bati uyu mugwi nukwiye kuba ufise mu minwe ivy'igihugu. Hari nk'ibihugu bashira imbere abantu bakuze mu myaka, abatama, bakagira bati aba nibo bafise ubwitonzi bukwiye, babonye vyinshi mu buzima bw'ibihugu, reka aba ari bo dushinga kutwiyumvirira no kudutunganiriza ivy'igihugu. Nivyo bita gerontocratie. Hariho ahandi bagira bati ubutegetsi bukwiye kuba mu minwe y'abatunzi, abantu bafise aho bigejeje nibo bakwiye kugira ijambo rinini, narirya ari nabo bazi no gutanga amakori abeshaho igihugu. Aho ni nk'ico bita la plutocratie. Hariho aho bitera bija imbere hagira bati turabe intore muri twebwe, abantu b'intore kuturusha, abantu beza kuturusha, bafise ubwenge kuturusha, abantu nyene bakerebutse kuturusha twese, niho vyahavuye bivyara ivyo baba bita aristocratie. Hari ahandi ubutegetsi bateye biyumvira ko bukwiye kuja mu minwe y'abahinga, abantu bazi ubwenge, bafise ibintu bazi, bafise ibintu bakora, bafise imyuga ikomeye, aho naho bateye bavyita la technocratie. Ariko rero n'imigwi myinshi, aho navuze imigwi mike mike cane yagiye iraboneka gose, ugasanga vyahuriyeko na benshi, ariko hariho ibindi, hariho nk'intwaro z'abasirikare, aho usanga akagwi gatoyi k'abagenerali, ugasanga niko gafise ubutegetsi, niko gategeka vyose, ibisigaye bikaba ari uguhendwa gusa. Mu bihugu bimwe bimwe ivyo vyaragiye birabaho, kumbure n'uyu munsi nk'uko tuza kubibona ivyo birashobora kuba bikimeze gutyo hamwe hamwe mu bihugu. Rero aho navuze ni umugwi mutoyi wafise ubutegetsi. Niho rero tuja tuja kuri kino citwa demokarasi, co gitandukanye n'ubutegetsi bw'umuntu umwe canke ubutegetsi bw'umugwi mutoyi, tukaja ku butegetsi bw'abanyagihugu bose, niho bacavuga demokarasi. Demokarasi niyo bigeze aho naho nyene biragoye kumenya abari demokarasi n'abatari demokarasi, kuko ni kenshi demokarasi usanga yagiye iritirirwa ibihushane vyayo. Nk'uyu munsi umuntu agiye akaraba ibihugu vyo nyene vyita ko birimwo demokarasi no mu mazina yavyo, bagize bati twe turi demokarasi ku buryo n'izina ryacu twarihinduye turashiramwo demokarasi. Usanga kenshi ari ibihugu biboneka ko biri kure ya demokarasi. Nk'igihugu ca mbere kw'isi ngira bagira bati nico gihugu ca mbere umwidegemvyo w'abanyagihugu uhonyerwa mw'isi, abantu bose bacavuga Korea y'uburaruko. Ariko hamwe abantu ntibazi ko ico gihugu citwa République démocratique populaire de Corée, ni ukuvuga igihugu repubulika irangwa na demokarasi kandi y'abanyagihugu ya Korea, ariko ikaba arico gihugu uyu munsi gifatwa nk'akarorero k'igihugu ca mbere kiri kure ya demokarasi. N'ibindi rero si ico conyene, umuntu agiye arondera ibihugu usanga barashizemwo ijambo demokarasi, démocratique, kenshi usanga ari ibihugu bifatwa ko ari vyo nyene biri kure ya demokarasi.
Ubudagi bwarigeze kuba bugabuyemo ibihugu bibiri, hariho yari yitwa Republique Démocratique d'Allemagne, ico cari igihugu nyene bene ivyo bifatwa ko bitagiramo demokarasi, mu gihe Ubudagi nabwo burya bwafatwa ko burimo demokarasi, bwo bwitwa Republique Fédérale d'Allemagne. Muca mwumva ko iki ca démocratique kenshi gikoreshwa ibindi, mbere kanatsinda n'intwaro zike kw'isi uyu musi zoshobora kuvuga ko zitari demokarasi. Hose usanga ubutegetsi bwose, nko mu Burundi intwaro zose twaronse, nta ntwaro n'imwe itavuze ko ari intwaro rusangi, intwaro y'abanyagihugu, intwaro yumviriza abanyagihugu bose, nta nimwe, nta repubulika n'imwe twaronse itavuga gutyo. Hariho ibindi bintu novuga bimeze nko gukwegera ko n'ingoga abantu banyarutsa kugira ngo bavuge ko ahantu ari demokarasi. Ica mbere abantu bakunda kunyarutsa n'ikijanye na repubulika, bafata ko intwaro y'umwami, kuko namaze no kunabicako, ko intwaro y'umwami yoba ari intwaro y'umuntu, hanyuma ko kuja muri demokarasi ari gukora repubulika. Ikiza kubatangaza ariko nuko bimwe mu bihugu vya mbere uyu munsi bifise demokarasi zikomeye cyane ari ibihugu birongowe n'abami. Akarorero n'igihugu c'Ubwongereza, ibihugu nk'Ubusuweda, ibihugu vyinshi biriya vyo muri Buraya y'uburaruko, hariho bitari bike birongowe n'abami. Ububirigi burongowe n'umwami, Ubuyapani bufise umwami, n'ahandi Danemark ifise umwami, ugiye mu Buholande bafise umwami. Ariko ivyo biri mu bihugu bifatwa ko biri mu vya mbere, birimo demokarasi. Mbere n'ivyigwa bikunda kuvuga ibihugu bikomeyemo demokarasi, nk'igihugu ca Norvege kiza mu vya mbere, nico bakunda kuvuga kiza ubwa mbere kw'isi, kandi kirongowe n'umwami. Rero kuba repubulika sivyo bigira demokarasi, canke kuba mufise umwami sivyo bibabuza kuba demokarasi. Turaza kubona demokarasi ico arico. Ubwa kabiri, harabitiranya demokarasi n'amatora, bati ahantu habaye amatora abo bari muri demokarasi kuko abanyagihugu baritorera. Ariko ikiza kubatangaza, ibihugu vya mbere vyari birongowe n'abantu b'abicanyi bishe ibihugu vyabo, ku buryo ibihugu bigumuka mu kubikura ko kugira batinde barondere demokarasi, wasanga ivyo bihugu bitora. Abantu ni bake bazi ko nka Adolf Hitler afatwa nk'akarorero k'abategetsi babi b'abicanyi, ko yagiye ku butegetsi yatowe. None umuntu yovuga ko ubutegetsi bwa Hitler yari demokarasi? Ntibishoboka. Intwaro z'igitugu nka zose ziratunganya amatora muri kino gihe, ariko nibica bihinduka ibihugu birimo demokarasi ngo nuko vyatunganije amatora. Rero amatora siyagira demokarasi, naho ari igice gikomeye ca demokarasi. Hari abandi bitiranya demokarasi n'imigambwe myinshi. Imigambwe nivyo kuba ari myinshi bifise uruhara runini mu kubaka demokarasi, turaza kubibona. Ariko kuba hari imigambwe myinshi ntibisigura ko hariho demokarasi. Hari ibihugu vyinshi usanga abatwara ivyo bihugu bafise umugambwe wabo ukomeye cyane, bakaca bonyene bishiriraho ubugambwe butari bwo bonyene bishiriyeho. Mbere rimwe na rimwe banarungika n'abaja kuburongora bavuye muri wa mugambwe mukuru, ugasanga ni ubugambwe bw'imperekeza bw'umugambwe usanzwe uri ngaho, umwe rudende wiganje. Ivyo navyo birabaho mu bihugu bitari bike, vyitwa ko bifise imigambwe myinshi ariko ataho bihuriye na demokarasi. Hari kandi abitiranya demokarasi no kubona nk'ahantu hari ibwirizwa shingiro, mbere bishimira bati ibwirizwa shingiro ryitorewe n'abanyagihugu. Ariko nico no kwihenda. Hari ibihugu vyinshi bifise ibwirizwa shingiro ataho bihuriye na demokarasi, usanga ari ibwirizwa shingiro ry'umuntu, umuntu wenyene atwara igihugu ashiramwo ivyo yishakiye akabihindura agombeye. Hanyuma hakaba n'igihugu kitagira ibwirizwa shingiro ryanditse nk'uko twari tumenyereye amabwirizwa shingiro, ico ni Ubwongereza. Ariko ntibikibuze ko Ubwongereza bwitwa ko buri ari demokarasi, imwe mu bihugu vya mbere vya demokarasi ikomeye. Hari kandi abitiranye ivyo nyene vya demokarasi no kubona hariho ubutegetsi butatu butandukanije. Nico ni igikoresho gikomeye cyane cya demokarasi, ariko birashobora gukoreshwa ahantu ata demokarasi na ntoya iriho. Ugasanga barafise leta n'umukuru wayo n'umukuru w'igihugu, ugasanga barafise inama nshingamateka kumbera nkenguzamateka, ugasanga barafise urwego rw'ubutungane rwitwa ko rwikora ukwabo rwigenga, ariko ugasanga izo nzego zose ziri mu minwe y'umuntu umwe, vyose bitegekwa n'uburongoye igihugu, naho ubumengo ni inzego zitandukanije. Muri ico gihe nta demokarasi ibiri aho hantu. None maze kuvuga ko demokarasi atari ivyo, ni ibihe umuntu ashobora kurabirako kugira ngo avuge ko ahantu vy'ukuri
hariho demokarasi. Aha rero ngomba nje ku bimenyetso, nagerageje gufata ibimenyetso bitandatu, ariko ivyo navyo nyene uwundi wese yoza kuvuga ndibaza ko yotanga ibintu bitandukanye nuko nza kubivuga. Ibi bitandatu nagerageje kubikura mu masezerano y'Abanyafrika ajanye na demokarasi, amatora n'intwaro ibereye. Nivyo ngomba nze gushimikako nk'ibiranga demokarasi, naho uwahandi yoshobora kubivuga akabivuga ukundi, mugabo bikuru bikuru wosanga naho nyene twabigarutseko, twabihuriyeko. Ikimenyetso ca mbere kiranga demokarasi, ntabwo umuntu aza guhera ku kuvuga ngo amatora canke ngo imigambwe. Ica mbere gitangura ni uburenganzira bw'abanyagihugu, nico ca mbere gitangura. Uburenganzira bw'abanyagihugu nshatse kuvuga iki? Wa munyagihugu bavuze ko ubutegetsi buva ko ari we abutanga. Mbega uwo munyagihugu afise umwidegemvyo ungana gute umutuma vy'ukuri ashobora gutanga ubutegetsi, agashobora no kubukurikirana? Naho ikibazo kiba gihagaze. Rero hariho amabwirizwa azwi y'agateka ka zina muntu, amabwirizwa ajanye n'umwidegemvyo n'uburenganzira bw'abanyagihugu, aza kwerekana vy'ukuri ko ahantu hariho umwidegemvyo wabo bajejwe gutanga ubutegetsi. Muri ivyo rero hatangura iki mu bintu vyose? Ikintu ca mbere kigora intwaro zose z'urutugu, intwaro zose z'agacinyizo, ikintu zanka ni giki? Ngira ndakibahe igipimo nyamukuru ca demokarasi, ni ikintu citwa iciyumviro cigenga c'umunyagihugu. Nico shingiro rya demokarasi. Nuko muri ico gihugu hemegwa ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kugira iciyumviro ciwe mu mwidegemvyo wiwe, atawumusunitse, atawumutegeka ngo uteza kwiyumvira uko. Iruhande y'ivyo bikaca bivyara ko uwo muntu aba afise uburenganzira bwo gusohora ico ciyumviro, kandi ntakizire kuba yagisohoye. Iki ni ikindi kibazo kigira kabiri kigora cane intwaro z'igitugu. Kugisohora, umuntu areza agasohora gute iciyumviro ciwe? Umuntu ashobora gusohora iciyumviro ciwe, ashobora kucandika. Hari nko kwandika ibitabo, hari kwandika, hari kurondera aho uvugira mu manama. Umuntu ashobora gusohora iciyumviro ciwe abicishije mu bimenyeshamakuru, ku mbuga ngurukana bumenyi. Umuntu ashobora kuvuga ico yiyumvira ku kintu cose kijanye n'ubuzima bw'igihugu ciwe. Umuntu ashobora gusohora iciyumviro ciwe akandikira abategetsi, akababwira ati nye n'icubahiro mukuru w'igihugu, ndabandikiye kubera ko mbona hari ikintu cifashe nabi mukwiye guhindura muri kino gihugu. Ivyo vyose ntibimugire ingaruka kubona yabivuze. Iruhande y'uko ushobora kubivuga ari wenyene, nuko kandi aba afise uburenganzira bwo gusohora ca ciyumviro ciwe ari kumwe n'abandi banyagihugu, kuko bose bafise umwidegemvyo atawubabuza. Gusohora rero iciyumviro uri kumwe n'abandi navyo bishoboka gute? Ubikorera mu nama. Ni ukuvuga ko mu gihugu kirimwo demokarasi, abanyagihugu bama bafise uburenganzira bwo gukorana, bakicarana, bakagira inama, bagasohora ivyiyumviro vyabo, ata n'umwe abahagaze ku gakanu canke ngo babuze gutunganya inama zabo. Kandi ntibace bakurikiranwa kubera ko bagize inama. Hari kandi ko ushobora gusohora ivyiyumviro vyawe uri kumwe n'abandi mu gushinga ishirahamwe muzobisohoreramwo. Amashirahamwe ari ubwoko bwinshi, mushobora gushiraho umugambwe, mushobora gushiraho ishirahamwe, mushobora gushiraho sendika. Ivyo bintu vyose bitegerezwa kuba bishoboka mu mwidegemvyo ntangere, ata muntu avuga ngo ni jewe ntegeka abashobora gufatana n'abadashobora gufatana, ngo ni jewe ndabemerera kugira ngo mugire ishirahamwe canke nkabankira kurikora. Ivyo iyo wumvise bigorana mu gihugu, demokarasi iba ikiri kure. Ikindi bashobora gukora nuko bashobora no kuja hamwe bagatunganya imyerekano ihagaze ku ciyumviro bafise. Wumvise igihugu kizira ikazira gukora imyerekano, wumvise igihugu ukoze imyerekano afatwa nk'umwasi w'igihugu, wumvise igihugu ushobora kwicwa kubera ko gusa wagize imyerekano, ico gihugu nta demokarasi ibiriho. Ngivyo rero ikimenyetso ca mbere ni iki nita umwidegemvyo w'umwe ajejwe gutanga ubutegetsi. Ivyo rero bica binavyara n'ikindi kintu gikomeye mu mwidegemvyo, harimwo kudashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose hadakurikijwe amategeko. Nuko umuntu kugira afatwe yabiteguwe neza ibintu bisabwa kugira afatwe. Muri ico gihe haba hariho amategeko ahana uwo muntu agupfungiye ubusa atakurikije amategeko. Haba hariho kandi amategeko abuza guhohotera umunyagihugu, kubera ko intwaro z'igitugu zose zitwaza gushobora gufata umuntu wese aho zishakiye no gushobora kumuhohotera ubuzima bwiwe. Ngico ikimenyetso ca mbere c'ahantu hari demokarasi.
ikimenyetso kigira kabiri nico bita etat de droit, ni ukuvuga igihugu kigengwa n'amategeko. Kuri ico kintu cy'igihugu kigengwa n'amategeko naho novugamwo ko jewe mbonamwo ibice bitatu bikuru bikuru. Igice ca mbere ni uko ata muntu n'umwe kandi ata rwego n'umwe muri ico gihugu kiba kiri hejuru y'amategeko. Ni uko abantu bose baba bafatwa n'amategeko co kimwe, ari umukuru w'igihugu, ari abashikiranganji, araba umuntu wese ku rwego ashobora kuba ariko, nuko amategeko amufata co kimwe, ari umunyagihugu mutoyi n'umukuru w'igihugu. Nuko kandi n'inzego z'igihugu zikora zonyene zisunze amategeko, yaba leta mu ngingo ifata, yaba ubutungane, yaba inama nshingamateka, vyose biteza gukora navyo nyene vyisunze amategeko vyo nyene. Ivyo nuko kandi ata amategeko ashigwaho ari amategeko yerekeye umuntu umwe, aba ari amategeko yerekeye bose, asigura ineza y'igihugu cose, atari amategeko ava mu gushaka k'umuntu umwe. Nuko amategeko aza aboneka ko yavuye mu mugwi munini cyane w'abagize igihugu babihurizako, atari ibintu biva mu kagwi ngo bize bitegekwa ku nguvu. Ico ni igice ca mbere kijanye n'ico nita igihugu kigengwa n'amategeko canke etat de droit. Ikindi kigira kabiri gihambaye muri etat de droit nuko habaho ubutungane bukomeye kandi bwigenga. Mvuze ubutungane bukomeye mbashatse kuvuga iki? Iyo bavuze ubutungane bukomeye, ni ubutungane bugizwe n'abacamanza bafise ubumenyi bukwiye, bize bikwiye, bazi amategeko neza, bazi ico bariko barakora ico arico, bakongera bakaba abacamanza bafise igihagararo gikwiye. Iki rero kirakomeye. Mu bihugu bitari bike barahenda abantu ngo ubucamanza burigenga, ngo ingingo zafashwe n'ubutungane bwigenga, ngo ntaco bafise babivugako, ariko kiba ari kinyoma. Ugasanga umucamanza we nyene ingene bamugize umuntu akengeretse. Narakunda kuvuga ndiko ndavuga ibibazo vy'ubutungane mu Burundi, ni ushaka kumenya ikibanza ubutungane bufise mu Burundi, gomba ushaka ugendere amabiro bakoreramo, ugendere aho umukuru w'igihugu akorera we ari hejuru y'urwego bita executive, uca ugenda ahakorera umukuru w'inama nshingamateka, ivyubahiro afise, imishahara afise, ingene afashwe. Hanyuma ivyo hejeje uca ugenda urabe umukuru wa sentare ntahinyuzwa, nawe umurabe uko afashwe. Niwasanga babangabanganywe, ivyo twahaye umukuru w'igihugu, ivyo twahaye umukuru w'inama nshingamateka bibangabanganywe n'ivyo duha umukuru wa sentare ntahinyuzwa, ivyo ugasanga bimeze co kimwe, aho uzomenya uti ibintu biratanguye guhinduka. Umanutse uti genda umanuke mu ntara, urabe buramatari w'intara uko afashwe, urabe umushingamateka muri iyo ntara uko afashwe, uca urabe umucamanza muri iyo ntara uko afashwe, ukabona abo bantu babangabanganywe bari ku rugero rumwe. Muri ico gihe uzogira uti ni ukuri ubutungane bariko barabuduza. Henshi usanga umucamanza ari umuntu bafata nk'uwundi mukozi wa leta wese asanzwe mutoyi, ntibagerageza kumunganisha n'izo zindi nzego zibiri, kandi inzego zategerezwa kuba ziri ku rugero rumwe. Urwego rw'ubutungane ni urwego ruhambaye cyane duteza kumenya kubahiriza mu Burundi. Aho nariko ndavuga nti abacamanza bakomeye, ariko hari ikindi nongeyeko nti abacamanza bigenga. Mbega abacamanza barahawe uburenganzira bukwiye ku buryo bafata ingingo ata numwe ariko arabatamika, ata numwe batinya, batagira bati nkafata ingingo umukuru w'igihugu adashaka biraza kungirira ingaruka mbi. Mbega abantu mu kwinjira muri urwo rwego bagwinjiramo gute? Nivyo vyose uheze ukaraba ukamenya ko mufise ubutungane koko bushobora gukora akazi kabwo nk'ubutungane bukomeye kandi bwigenga. Ivyo bitariho demokarasi aho hantu ntiza gushoboka, kuko hazoma hariho ushobora kubukoresha akabukoresha mu kugwanya aho batavuga co kimwe, batabona ibintu co kimwe. Hariho ikindi ca gatatu navuze muri etat de droit, numva cane kuba abantu bose bagengwa n'amategeko, kuba kandi ubutungane bukomeye kandi bwigenga. Ica gatatu cashobora kuba kiri ukwaco ni sa n'uwamaze kukivuga ko nuko hari ubutegetsi butandukanije butatu. Ni ukuvuga ubutegetsi bwa leta batwara nyene bitwa ko aribo batwara umukuru w'igihugu na leta yiwe. Ku rundi ruhande abatora amategeko, inama nshingamateka na nkenguzamateka, ku rundi hakacabaho ubutungane bwigenga. Ingorane rero ikunze kubaho mu bihugu biba biriko birabesha ngo ni demokarasi, nuko usanga naho izo nzego ziri hari zitatu, usanga ibintu vyose biri mu minwe y'umukuru w'igihugu. Ugasanga umukuru w'igihugu icyo ashaka nico abashingamateka batora, imbere yuko unavuga banza kubaza mwaravye hariya, no mu gutora bakarabana ku jisho ndaka ko atowe nanje ca ntora.
ugasanga bo nyene nta mwidegemvyo bafise mu gusohora ivyiyumviro. Biratangaje nk'ubu naho ntari bwahagere, mu Burundi ibibazo bikomeye usanga turiko turavuga, usanga bitangaje ingene ugiye mu nama nshingamateka utigera uvyumvayo. Ni ikibazo gikomeye nk'ico. Rero ugasanga uwo muntu umwe agaba leta, aragavye inama nshingamateka, akongera akaca agaba n'ubutungane. Iki ni ikintu dutegerezwa gukorako umwanya utari muto, ikintu kijanye no gutandukanya inzego, kugira ngo ntihagire urwego na rimwe ruza ruhonyora abarundi, hame hariho urundi rwego ruheza rukaruhagarika iyo rugiye kurengera abarundi. Hariho ikindi kimenyamenya kigira gatatu mu bijanye rero no kumenya hari demokarasi n'ikibazo c'amatora. Bagira bati nuko habaho amatora mu gihe kizwi, kandi ayo matora akaba amatora yizewe, amatora y'umwidegemvyo, kandi amatora aba ku mugaragaro. Kamwe kose muri ayo majambo gafise ikintu gahambariyeko. Amatora aba mu gihe kizwi, bavuga a intervalle régulier, ni ukuvuga tukwaciye imyaka 5 tuzokora amatora. Ubu nk'umukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7, turazi uko imyaka 7 iheze ko hazobaho amatora. Ico ni cambere, ico mbere coco kirakunda no kubahirizwa co. Ubwa kabiri nuko aba amatora yizewe. Amatora rero yizewe bihera mu kugena atunganywa, mbega bazoyahagarikira bajaho gute, mbega bo barizewe, mbega ivyo gutora vyo nyene bikorwa gute, amategeko agenga amatora bayagiyeho gute, impande zose zirabe vya politike zirayumvikana ko, canke hariho amavuga ko bahotowe, ugasanga afise ubutegetsi biyorohereje bakoze ibintu bizobafasha. Mbega ivyo guharura biba ku mugaragaro, mbega ntabaheza bakidoga, mbega ivyo kuyakurikirana navyo bigenda gute. N'ibintu vyinshi cyane bifatanye biheza bikubaka iki kintu citwa amatora yizewe, kandi n'amatora bafise abantu bigenga bayahagararira bakayakurikira. N'amatora abera ahantu hari abamenyesha makuru bigenga vy'ukuri bashobora gufasha abantu bose kugira ivyumviro bakabisohora co kimwe mu bariko baritoza. Ikindi bavugamwo nuko ayo matora ategeza kuba arimwo umwidegemvyo. Umwidegemvyo ni ukuvuga ko umuntu wese ashobora guhiganwa atawe umuhagaze ku gakanu, akavuga ivyumviro vyiwe, imigambi afise, ntihagire umubuza, kandi umuntu wese akarekurirwa kuvuga mu maradiyo, akagira umwanya ungana. Ihiganwa ntiribe ikintu aho usanga uwuvuze ico bamwe badashaka ashobora kwicwa, ashobora kunyuruzwa, ashobora kwaka ubuzima, gupfungwa, nk'uko rimwe na rimwe tuhora tubibona mu matora y'iwacu. Umuntu akaba afite umwidegemvyo wose ukwiye, hanyuma amatora akaba ku mugaragaro, haba mu mwanya wo kuja gutora, haba mu mwanya wo kuja guharura, haba mu mwanya wo gusohora amajwi. Ibintu vyose bikaba vyagumye biba ku mugaragaro, abantu bose bariko barabibona ingene biriko birakorwa. Atari nka bimwe vyacu rimwe na rimwe, iyo biharurirwa utahamenya, bamwe babuzwa kuja kuraba ingene biharurwa, amasandugu arara ahantu abantu batazi, amajwi agasohoka bukeye, ugasanga hashoboye gusohorwa ibitandukanye n'ivyo abantu bari batoye. Rero ntihambaye kugira amatora, ahubwo hambaye kugira amatora aza kwizegwa, akaba mu mwidegemvyo. Ikigira kane gisa n'ico namaze kuvuga, kiba cico gipfana cyane n'ico mpejeje kuvuga, nuko kizira guhindura amategeko agenga amatora mu mwanya muto imbere y'uko amatora aba, kandi bikakorwa n'uruhande rumwe, ntibibe ibintu vyumvikanywe ko n'impande zose zizitaba amatora. Igihe cose hariho uruhande rwiganzira ibintu bijanye n'amatora, ukabona ko amategeko ingene afatwa ajanye n'ivyo bintu, hariho abariko barabikora mu nzira yo kwifasha ico bashaka, muri ico gihe ntabakira amatora yo muri demokarasi. Rero nje ku gace kagira gatandatu bakunze kuvuga, nuko agace kagira gatanu nari ndagasimvye, nuko muri ico gihugu habaho imigambwe myinshi, kandi iyo migambwe ikaba ifise uburenganzira bungana, ata mugambwe wiganje ku yindi migambwe. Ico ni ikindi kimenyetso gikomeye c'ahari demokarasi. Iyo umaze kubona hari umugambwe umwe wiganje, iyindi migambwe ikaba idafise ingene ibaho, canke itariko kugira amanama, canke idafise umwidegemvyo na mutoyi mu kwitunganya. Turamenyereye mu Burundi nk'ibintu vy'imigambwe bita nyakuri, aho usanga leta yo nyene umengo igabura imigambwe ikarondera kuyishira mu minwe yabo ishaka. Muri ico gihe ibintu biba bigoranye, ya demokarasi